Mwahisemwo isanganiro mucagura neza kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira gukuramwo ingingo yo kugabangana ubutegetsi hisunzwe ubwoko mwibwirizwa shingiro vyotera ubwoba abanyagihugu bishikirizwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Ipona iciyumviro asa n'uhuriza ko na mugenzi we arongoye umugambwe CNL agatorwasa akabona ko ico kwihutirwa ari gukuraho ikumira rifatiye ku migambwe mu mabanga y'igihugu hagiye gushingwa umunsi wahariwe inkerebutsi mu Burundi bivugwa n'umukuru w'igihugu mu nama kuri wa gatanu i Bujumbura ni mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka ido nido ni muri ano makuru tubahaye ikaze twongera kubaramutsa tubaha ikaze muri ano makuru hagiye kubaho buri mwaka umunsi wahariwe inkerebutsi mu gihugu cy'u Burundi bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu i Bujumbura mu kiganiro citiriwe inkerebutsi yagiranye n'ugwaruka tumukurikire mu mwaka rizora tugira inkerebutsi day namaze ku institute uwo munsi niho tuzoba turaba ababaye inkerebutsi mu mwaka n'imiburi ngiye gukora trofe izohabwa wa mbere tugira jiri duko tuwabaye inkerebutsi wa mbere hamwe agafise muhira n'uwuje avuga ati aha n'umwaka uwuhe basomako je narigeze ku wa mbere niho uzobwira umwana wawe ngo kera nk'itera nkarisama ufise n'ikimenyetso ndiko ndagira design rero akantu keza ku buryo iyo trofe tuzoba twayihaye na prix yayo bace bamenya bati yaratsinze n'utabaye wa mbere cavuga ati ngira nkore akantu akabirya bose bazoshima ingingo yo kugabangana amabanga hisunzwe ubwoko iri mu ibwirizwa shingiro yaratumye igihugu gitekana Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Ipona abivuga abona ko kubikuramwo mu ibwirizwa shingiro byoshobora gutuma abanyagihugu bagira ubwoba tumukurikira kuko ingingo zo gushiramwo ivy'amoko byatumye injyane z'amoko mu gihugu zihagarara uno munsi rero gufata iyo ngingo ukayikura ko bari gusubiza inyuma abarundi ubwa mbere ntaco yishe kuko turavye cane nko mu nzego aho usanga iryo tegeko ritarimwo usanga mu buzi bwa leta hiziziwe n'amoko amwe nico gituma mu gihugu cy'u Burundi dufise amakenga mbega mu gihe aho hoho bo bikuramwo igihugu usanga kimeze gute twasha dusubira inyuma ugasanga twasubiye mu njyane z'amoko nka kera aho wasanga bavuga ngo abatutsi nibo bihariye igihugu wasanga ejo mu Burundi bariko baravuga bati igihugu cihariwe n'ubwoko bumwe abahutu canke abandi nico gituma twebwe umugambwe w'abadasigana ico dusaba ibi by'amakota ethnike mu ibwirizwa shingiro byarafashije ko abarundi banywana uno munsi turavye aho mu Gwisevere ukiri tukaraba yuko abarundi ibikomere byabo bitarakira kubikuraho hava haduka izindi mpungenge n'ubwoba mu barundi ugasanga dusubiye mu njyana twebwe rero umugambwe w'abadasigana nta handi uhagaze ivyo ataco vyishe nta kamaro ko kubikuraho nibigumeho bizofasha abarundi ahubwo n'ahandi mu zindi nzego bitavugwa uwo mutima w'uko abantu basangira ubutegetsi bijeyo nuko mu Burundi ico twemera neza mu bwoko bwose harimo abantu babishoboye ntituvuze ngo ndikobera bagushiraho ko kuri umugore canke uri umututsi canke uri umutu utabishoboye mw'ubwo bwoko harimo abantu babishoboye nibagende batoremwo abo babishoboye ntibahave bitwaza ngo abantu babishoboye turazi ko mu bwoko bwose bw'abarundi harimo abantu babishoboye bafise ubwenge n'ubumenyi bwo gufasha kino gihugu amakuru yacu arabandanya ingingo y'amajana 289 yo mwibwirizwa shingiro ijanye no kugabangana ubutegetsi ngo siyo kwihutirwa ko gusuzuma ko hageze ko ivamwo canke igumamwo agatorwasa umushingamateka akaba anarongoye umugambwe CNL abivuga
abona ko icyo kwihutirwa ahubwo ari ukuraba ingene hovaho ikumira rifatiye ku migambwe mu mabanga y'igihugu. Na gatanu haragiyemwo ibyo kugabangana ibibanza hisunzwe amoko nuko mu masezerano y'Arusha babyumvikana bari babonye neza yuko indyane z'amoko zameze nk'izenyegezwa n'ikumirana mu buzima bw'igihugu mu mabanga y'igihugu. Barabona ati izi njyane z'amoko rero tuhoba kusabikanya ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ku rugero rungana uko vyogira icyo bifashije izi njyane zigahera, kugira ngo ntawo bideha uno munsi abarundi n'abarundi kazi mu butandukane bwacu nta njyane z'amoko mu buryo bigaragara zihari. Uyu munsi rero kuvuga ngo bivemwo sinibaza yuko aricyo gihambaye gusumba ibindi, ahubwo no kuraba mbega vyaje kubera iki. Icyo tubona nuko vyaragiye mu bitegeko mu mategeko birakurikizwa biratuma abarundi habaho kumvikana indyane zo kwicana ziragabanuka. Igira kabiri nuko ivyo vyabaye uko ingaruka yo gukubirana hisuzwe amoko vyateye indyane zikomeye amaraso araseseka. Uyu munsi rero je novuga ni ikibazo cyo kwiga yaba arabonogira inama bakanyumva ikibazo cyo kwigwa nk'abaserukira abandi nk'abaserukira inzego z'igihugu bari bakwiye kuraba ati mbega indyane z'amoko ko twazirengeye ko gukumirana mu boko twabirengeye ubu gukumirana muri politike ko nta ngaruka mbi ushobora kuzogira. Uko gushika no munsi je nibaza yuko ivyo vy'amoko gusabikanya ubutegetsi nibisanzwe byo kwivanaho mu gihe intwaro yotwarira bose, mu gihe abantu bose boronka uburenganzira bungana, ntihabe gutonesha abo mu mugambwe yukumiriye abandi, ntihabe Ishirahamwe ONLCT uwe ton frère gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu rirarajwe ishinga n'abarundi 42 bafashwe baranapfungirwa mu gihugu ca Zambia hagati y'amagenekerezo ya 19 ukwezi kwa 0 uyu mwaka. Igipolisi cyaho muri Zambia cyabagirije kwinjira muri ico gihugu badafise impapuro z'inzira. Hagati aho imbere yaho gato kwigenekerezo rya 3/0 uyu mwaka nyene abarundi bagera kuri 24 bari bafatiwe mu gihugu ca Uganda kuvyagirije nk'ivyo nyene. Prime Barubukeye harongoye ONLCT asaba leta korosha uburyo impapuro z'inzira zitangwamwo kugira ngo abazikeneye bose boroherwe. Umuce wa mbere warugizwe n'abarundi 29, ico gihugu polisi ca Zambia kirabafata hanyuma kirabapfunga, eka mbere no mu nyuma kicungira kirafata abandi barundi 13 bere bo basi muri Zambia ntibisa abarundi bisa abatanzania kugira bikunde barengane, ariko igipolisi cyo kirabafata kimaze kubatohoza aho gisanga nabone n'abarundi bisigura reko bose hamwe abarundi bafashwe ico gihe bashika abarundi 42 bari bagiye muri ico gihugu ca Zambia ata impapuro z'inzira bafise. Kandi ivyo muribuka yuko vyigeze no kwigaragaza itariki 3 z'ukwezi kwa mbere nyene mu mwaka 2023 aho igipolisi ca Uganda cigeze gufatira muri ico gihugu abarundi bashika 24 bari bagiye muri ico gihugu nyene baciye mu nzira z'ikinywabi. Bagomba tumenyeshe imvo zimwe abatwumviriza zituma abarundi benshi bariko baragenda muri ivyo bihugu. Icambere kiriko kirabituma n'ubukene buhanze abarundi batari bake. Ubwa kabiri ni ibura y'impapuro z'inzira kuvyerekeye ikigo kijeje kuzitanga arico Service General de la Migration mu Burundi. Usanga inkaratasi z'inzira bita passport zitariko ziratangwa neza muri iki gihe. Ubwa mbere nuko leta y'Uburundi yotunganya neza iki gisata kijeje gutanga impapuro z'inzira. Ubwa kabiri nuko leta yokurikiranira hafi ibi vy'ubwimukira bwa mu kinyegero buriko burerekeza kire gihugu ca Zambia, hamwe ataco bwabwira buhagarare buriko burahungabanya ico no kwita ubwigenge bw'ibihugu cyane cyane Zambia, eka mbere n'ivyo bihugu bacamo nka Mozambique, Malawi na Afrika y'Epfo hamwe n'umutekano wavyo. Kubiryo rero dusaba leta ko yokurikiranira hafi iki kibazo c'ubwimukira bwo muri Zambia. Dusaba leta y'u Burundi ko yosinyiranira
nkajya amasezerano yagiraniye na Arabie Saoudite yuko uzohanahana abakozi dusaba leta y'u Burundi yuko hajya amasezerano nayone yogerageza ikihasinyiranira n'ibindi bihugu byo mu karere k'Abarabu itibagiye gusinyiranira bene ayo masezerano n'ibihugu vya Afrika bimwe nk'ikigo nyene ca Zambia, Afrika y'Epfo, Tanzania, Uganda na Kenya ko naho dusanga yuko by'ukuri abarundi hamwe bogendayo bice mu mategeko naho hari ubuzi bwinshi boshikayo bagakora ko benshi naho bishitse bakajayo kubera ayo masezerano atayahari hari abashikayo bakagira y'ingorane. Amakuru avugwa mu makungu turangiza ano makuru yacu. Fariba Adelhah yarekuwe inyuma y'imyaka 3 apfungiwe muri Iran. Uwo mushakashatsi w'umufaransa kazi yari yakiriwe umunyororo w'imyaka 5 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari haheze iminsi itari mike hongerejwe imyeyerekano hasabwa ko yorekugwa. Francine ndiho kubgayo. Enfin libre. Après 3 ans de détention en Iran, Fariba Adelka est sortie de prison. Yaramaze imyaka 3 mu munyororo mu gihugu ca Iran. Fariba Adelka n'umushakashatsi w'umufaransa kazi afisa amamoko muri ico gihugu ca Iran. Mu minsi heze imyerekano yo kumushigikira yari yongerekanye. Bati no kugumana umwizero naho bitoroshe kuko imyaka 2 n'igice heza atawe mu mvuto simike ngo nta bintu biza vyerekana koko ko twokwizera ko azovayo. Yamarati no kuguma turindiriye bizoshika dukomeza tuvyizera ariko ntibihumuriza ni nk'amananiza kuri bose. Umushakashatsi Fariba Adelka yari yaciriwe imyaka 5 yo gufungwa mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2019 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Irekugwa ry'uwo asanzwe atanga ivyigwa vya politiki pari mu Faransa bihuriranye n'irindi haraheze iminsi 8 ry'umunya Iran asanzwe afasha mu vy'amareresi Jafar Panayi yarafunzwe amezi 7. Ukurekugwa kwabo bantu babiri kuratanga umwizero. Ikinyamakuru ca leta cari camenyesheje ku munsi w'Imana ugushaka ko mukuru w'igihugu ko gutanga ikigongwe ku banyororo batari bake harimwo abagiye mu myerekano imaze igihe muri ico gihugu kuva mu kwezi kw'icenda. Ivyo bigahurirana no kwibuka ukwiganzura kw'idini rya Islam mu mwaka w'igihumbi 1979. Ati umukuru w'igihugu yaremeye gutanga ikigongwe no kugabanya imyaka yo gufungwa ku bantu benshi hibukwa imyaka 44 iheze Islam yisubije amateka n'ukwezi kweranda kwa Rajab. Abanyaburaya baharugwa mu mirongo barafashwe barafungwa n'ubutegetsi bwa Tehran. Inyuma yirekugwa rya Fariba Adelka harasigaye abandi bafaransa 6 bagifungiwe muri ico gihugu ca Iran. Après la libération de Fariba Adelka, il reste encore 6 ressortissants français emprisonnés en Iran. Francine ndiho kubgayo urakenuye. Aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, tubipfurize kuroranirwa hiwanyu.